turi kumwe na Captain Aladin duhejeje gutsinda urukino rwa demi-finale semi-final ejo dukina finale na South Sudan dutsinze Liberia nukuvuga Burundi butsinze Liberia ibitego 3-1 turi kumwe na Captain Aladin insinzi y'uno munsi how do you feel intsinzi tugeze nziza cyane mugabo nk'ivyo ndiko nabarira abakinyi akazi kubera ni karahera oya sigaje ubundi mukino umwe kuri jewe wono mukino nyene dushobora kuryoherwa tutsinze umukino w'uno munsi wagoranye turavye ibikino tumaze igihe dukina dutsinda ibitego 9 ibitego 6 ibitego byinshi ariko uno munsi ibitego 3 kandi bigoranye cyane kubera kweri Liberia ni equipe nziza cyane barazi gukina niene muri competition y'iwacu yo muri South Australia ya African Cup Liberia turazi yuko arabambere nibo bafite ibikombe byinshi n'aba South Sudan so umukino nyene bari kutugora so guhiga amagori byagoye mugabo twagize chance tugatera 3 tugiye muri final watsinze mo ibitego bingahe 2-1 yo natsinze kimwe gusa watsinze kimwe kandi cyari igitego cyiza cyane Aladin uri kufasha gose ino team yacu y'u Burundi ariko bari bakunze kutubwira yuko striking line yacu kuko bakinyi b'imbere yuko rimwe na rimwe badakunda kubyifatamwe neza badakunda gutsinda ibitego byinshi nyene ba numero 9 ariko tugeze kuri finale byagenze gute oya kweli twe nituvuga yuko ngo abakinyi b'imbere nibo dutera amagori gusa turakunda kuvuga ati abinyuma murashobora gutera abo hagati murashobora gutera no gusangira amagori nivyo byitse bakunda kuvuga yuko kandi twebwe umupira dukina ntidushotera kure ntidutera amashoti tukiri hanze ya box urashaka duhanahane ugasanga benshi ntibabikunda bakunda kuvuga ati muri ko muri icu buryo twaye twamaze gucreatinga imbere y'igori ivyo namwe muramubibona turabibona kweli natwe turashavura turiko turakina turabarira abantu tera mugabo abakinyi biwacu turakunda amacenga iyo niyo ngora tukuna amacenga turakunda kuryoherwa navyo birakenewe mugabo nyene dutere niho magora zova dutsinze Liberia etimu ikomeye cyane hano muri South Australia nkuko babivuze ni banga y'ijyahe twayitsinze bigenze gute wovuga umukino ngene wagenze mugenyene warugoye nkuko wavuze aho twashize ku mukino nyene ikintu cya mbere twavuze Liberia iraza kutugora turabazi barakina bafise abana batoyi nyene bazi gukina guceza bose bakina yego hirya no hino kandi baje hamwe turazi yuko arabigorana iyi Sunday ni final ifite final kandi komeye cyane na South Sudan yadutsinze kuri final 2 years ago twongeye guhura nabo ejo kuri final izokina nabo Captain abakinyi bawe biteguye gute gukina final ku munsi wejo na South Sudan kweli kuri jewe ubu usomanye nyene kuvuga mu finale ndazi yuko abakinyi baza kugira ibintu byo umunsi baza kwigorora baza kuryama kare baje byinshi bamwe amazi menshi kugira ngo dushisejo nakazi kazotangwa canke mvuge aho umukinya vyutse naho umukino utanguye yes iyi ni final igira kane dukinye 4 finals consecutive zikurikirana finals zine nta nimwe dutsinzemo ejo ngira tuzoyisinda ariko iyo yejo igira kane iyo dukinye Aladin uravye nyene twagiye dusingwa ku mafinale yandi yaheruka nakajamba kahe wobwira abakinyi hamwe n'abarorerezi kugira ngo ejo twizere kwikomera tuzogitwara gusenga byose biri ku Imana twe dushika ku mukino kubera Imana so icyo kandi nivyo navuga ku bakinyi nkuko navuze kare akazi ni karahera tuzozejo tutokire nkuko dukinye tuzosahana igikombe abandi bakunda kuvuga ati dukunda gutsindwa kubera experience usanga abakinyi benshi mu kibuga bakiri bato batazi guhatana nk'abagabo kuri finale batazi ngene bahatana kugira ngo batsinde umukino ivyo sinambuko mumaze kubibona oya kweli kuri twebwe sindaba ivyo vya experience kubera ndazi yuko abakinyi biwacu nabo nyene barakina hose barazi gukina bose bariko baraba abagabo so byo kuvuga vya experience ubu navyo ndababa kubera aho dushika ngaha turavugana turafashana turiko turakina so kuvuga nta experience ivyo sivyo kweli reka ndagushimire Captain nizere ko Abarundi bari hano muri South Australia bari muri Adelaide muzoze muri benshi gushigikira equipe yacu kuri uyu munsi wa Mungu igihe cy'isaha 9 okay thank you very much murakoze cyane